turabakiriye kuri Kwizera 90 TV, turabakiriye mu kino kiganiro, turabakiriye mu biganiro byacu. Uno munsi mwese marabizi ni kwa Mungu rero uno munsi ni wa mwanya tuba dukoraniye hamwe, tuba duteraniye hamwe kugira ngo tusangire ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana baba bari hano muri studio yacu kugira ngo bashobore kudushikiriza ijambo ry'Imana. Eka nubwo utagiye kwikanisa ntacyo wahombye, kuko tugeze mu rugo turashobora kubandanya dusangira ijambo ry'Imana. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye, uno munsi turi kumwe na pasiteri wacu hano muri studio. Nkuko musanzwe mubimenyereye, mugume hafi kugira ngo mushobore kumviriza icyo yaduteguriye kuri uno munsi. Mwebwe rero tubasabe muri ko muradukurikirana kuri Facebook Live, mugire share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bishika kuri benshi. Eka na wewe uriko udukurikirana uciye ku rubuga rwa YouTube, turagusaba kubandanya ugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bize bigushikira bitagoye. Eka rero mwono mwanya tumuhe pasiteri wacu aba aramutse, hanyuma tubandanye n'ibiganiro byacu. Pasiteri, karibu. Murakoze cyane. Murakoze kutwakira. Hanyuma natwe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko musanzwe mubimenyereye, ni jewe pasiteri Reverend Damiano Ndayizigiye. Hanyuma ndabakunda cyane. Hanyuma nico gituma dufata kanya nkaka kugira ngo tuze kubana namwe ku buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'impanuro muri urugendo rwacu rwa hano mu isi rwo kujya mu ijuru. Hanyuma turabaramukije mwebwe mwese yo muri hose, amahoro y'Imana bandanye kubana namwe. Amen. Amen. Ego mwamaze kumva indamutso tuvuye kwa Revera pasiteri wacu, akaba abipfurije ibihe byiza aho muri hose. Hanyuma turagiye kubandanya n'ikiganiro cyacu. Wewe rero uriko uradukurikirana kuri Facebook Live, turagusabe ugire share kuri Facebook yawe kugira ngo utumire abandi bantu bariko baratwumviriza. Kugira share ubudufashije kuvuga ubutumwa, kugira share ubusangiye ubutumwa n'abandi, uba wibonetse yuko ukunda bagenzi bawe kugira ngo bamushobore gusangira ijambo ry'Imana. Eka na wewe uriko uradukurikirana kuri YouTube Live, turagusaba ubandanye ugira subscribe and turagusaba ugire share kandi kugira ngo n'abandi bashobore kumenya ko Kwizera 90 TV yama ikorana ku munsi w'Imana wa gatandatu kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana rivuye ku bakozi b'Imana. Eka rero nyuma y'aka kano karuhuko turaza gushobora tubandanya n'ikiganiro cyacu. Kwizera 90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka gwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene eka n'ijambo ry'Imana ku bwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better. Turagushimira wewe uriko uradukurikirana mu kano kanya, turagushimira wewe uriko uradukurikirana kuri Facebook Live, haba no kuri YouTube kuri Kwizera 90 TV. Bandanya kubana natwe, uwo ni wa mwanya Revera pasiteri wacu ashobora kuganira namwe mu ijambo ry'Imana. Wewe rero uriko uradukurikira Facebook Live, bandanya ugira share kugira ngo bariko uradukurikirana bashobore kuba benshi kandi ubutumwa bwiza ubandanye gushika kuri benshi. Turaguhaye kaze wewe kandi tukwifuriza igihe cyiza, umugoroba mwiza, gitondo cyiza bivanya naho uherereye. Eka tukwifurize kugira na weekend nziza.
hanyuma turaguhaye kaze rero mwa kino kiganiro, turaguhaye kaze Revera Pasiteri agiye kudushikiriza ijambo ry'Imana, agiye kutuyagira biciye mu ijambo ry'Imana. Karibu Pasiteri wacu. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahezagire. Nk'uko twababwiye tubaramutse ubwa mbere, twababwiye ko tubakunda, turabakunda cyane, icyo gituma tugira umwete mwishi wo kugira ngo turondere akanya nk'aka ko kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana ry'ingirakamaro ry'ubuzima. Hanyuma rero mube mwitegure cyane, murutize amatwi yanyu, hanyuma kugira ngo tubashe kuyaga muri aka kanya Imana yatugiriye ubuntu, tukaba twongewe iminsi yo kubaho mu gihe hari benshi uyu munsi batariho. Suko hari icyo twabasumbye, ariko Imana kumbe yagombye kugira ngo twebwe natwe iribakwe turigirigwe uyu munsi canke iyi masaha natwe tuyongerwe ko ahari twumva ijambo ry'Imana, ic'Imana igomba, ic'Imana ivuga ku bantu iciye mu majambo yayo. Imana yacu ishimwe. Amen. Hanyuma rero kubw'ivyo ijambo tugiye kuyaga ku ijambo riri muri Matayo, Matayo ibice 7, hanyuma umurongo waho wa 24, aho niho hariko haravuga hati titre canke indanzi iravuga ngo kumva no gukora. Kumva no gukora. Hanyuma rero dusome kuvuga ngo ijambo mutwe iravuga ngo kumva no gukora. Hanyuma rero dusome ijambo ry'Imana, tuza gusoma n'ayandi ashobora kuri sapoti cyangwa kuri shigikira. Tuza kubona Abaroma 2:13, wako hajya twabonye indwi, Matayo 7:26, kumva no gukora. Irindi risapoti cyangwa rishigikira Abaroma 2:13, wako amajambo adefanda y'iryo jambo. Hanyuma turabona Yakobo 1:22, 1:22, ariko ijambo turiko no kubako tuvuga ku ijambo ryo kumva no gukora. Mana yashimwe. Haleluya. Amen. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kumva no gukora. Kumva no gukora. Tangure gusenga. Mana nyeningabo, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane imbabazi zawe n'ubuntu bwawe watugiriye kuva mu gatondo kugeza aya masaha. N'ubuntu watugiriye ntitwashobora kumenya yuko haza kugera kwa aya masaha, kuko ntituza tumenya ibiri imbere. Tubona ibyo tugezemwo, ariko ntitumenye ibyo dusigaje imbere. Ni nayo mpamvu Mana tubonye tuhawe ibakwe kugera ku isaha nk'izi, twumva turaho kugushima byimazeyo. Kandi rero nuhabwa icubahiro kubwo kutuzigama, hanyuma kubwo kutuzigama nyene ukemera yuko tugera kwizi saha, kandi tukagirirwa ubuntu bwo kongera kwibaza ku ijambo ryawe ico riguvuga kuri twebwe ku bantu bawe. Ibyo byose mwami bidutera kongera kuvuga ngo nuhabwe icubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo rero uyu mwanya nk'uyu imbabazi zawe zituzunguruke, zire ku mitwe yacu. Mana turasabye kugira ngo imbabazi zawe zire ku mitwe y'ishengero ryawe impande zose ku isi yose nzima. Mana nyeningabo, turasabye kugira ngo Mana aha hantu turi ntituhabe twenyene,
ariko izina ryawe rihawe icubahiro. Nuko imigambi yose mibisha ntigira ikibanza, imbaraga mbi zose zikubitwe hasi mu izina rya Yesu, ariko ububasha bwawe mwami ari bugota hano hantu kugira ngo abantu bawe bumve kandi bongere batahure, bongere bakore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma nuko ijambo tugiye kuvuga ngiri kumva no gukora. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Yesu arangije aya majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe, kuko yabigisha nk'ufise ububasha, ntase n'abanyabwenge byanditswe babo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Hano twumvise inkuru y'ijambo rivuga ngo kumva no gukora. Hanyuma twumva ngo umuntu wese yumva amajambo yanje akayakomeza ameze nk'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Hanyuma isegenya iragwa, igihuhuta kirahuhuta, byose byikubita kuri iyo nzu. Iyo nzu ngo ntiyigeze isenyuka kubera ko yari imase ku rutare. Nukuvuga ngo yari ifise fondation, nukuvuga ngo yari fondation yayo yari urutare. Rero kubw'ivyo nukuvuga ko yamugereranije rero umuntu yumva amajambo yanje akayagumya. Numva umuntu yumva amajambo yanje akayagumya acagereranywa n'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare. Hanyuma iyo nzu yiwe ku rutare nukuvuga ko irafise ibimenyetso vyerekana akamaro ko kuba ku rutare. Nukuvuga ko bwa mbere imvura yaguye, ubwa kabiri inkukura iratwaza, ubwa gatatu imivo irasenyerana, hanyuma vyikubita kuri iyo nzu. Hanyuma iyo nzu ngo ntiyigeze inyiganyiga, ntiyagize iciba. Iyo nzu ntiyigeze igira iciba. Kubera iki? Kubera iki? Isegenya yayishitseko, inkukura igatwaza, umuyaga ukava hirya no hino ugahuha, kandi imisegenya yaje, kandi umuyaga waje, kandi inkukura yatwaje, ariko ntishobore, umuyaga uvuye hirya no hino ntuyinyiganze, kandi isegenya n'inkukura byose byayishitseko. Kubera iki? Nukuvuga ko icambere iyo nzu yari yubatse ku rutare. Imana yashimwe. Yari yubatse ku rutare. Hanyuma kandi urutare nagwo nukuvuga ngo urutare ruba rukomeye. Amazi aje, inkukura ikaza, rujya rutare ntirunyiganzwa kubera yuko rujya rutare amazi aca hejuru, nta nubwo ashobora kunyegera kubera yuko yubatse kuri rwa rutare. Hanyuma rero uwo rero ngo ni umunyabwenge azosa n'umuntu yumva amajambo ya Yesu akayagumya. Kubera yuko umuntu yumva amajambo ya Yesu akayagumya, nukuvuga ngo ameze
nk'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare ibimenyetso byo ku rutare ni ukuvuga ngo nta kintu gishobora kunyiganyiza iyo nzu kubera ko naho imvura yogwa naho inkukura yoza naho umuyaga wova hirya no hino ugatwaza ntushobora kugira icyo ukora iyo nzu kubera yuko irarinzwe ishinze ku rutare. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma uwundi munyabwenge aravuga rero ati umuntu rero nawe yumva amajambo yanje ntayagumye ni ukuvuga ko ntayakomeze ntayazigame ntayashyire ku mutima ntayakorere ibyayo ntayakorere ibyo amusaba ameze nk'uko ameze nk'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi hanyuma yubatse ku musenyi imvura iragwa inkukura iraza iratwaza igihuhuta kirahuhuta byose byikubita kuri iyo nzu hanyuma bimaze kwikubita kuri iyo nzu mwibuke iyo nzu ngo yubatswe ku musenyi hanyuma rero mwumve ijambo ribabaje ry'inyuma y'ayo majambo ngo isenyerana ryayo ni ukuvuga ngo inkukura yaraje igihuta kirahuhuta noneho umuyaga inkukura yaraje imivo iratwaza bisenyerana kuri yo hanyuma haza umuyaga rero nyuma y'izo nkukura nuko irakubita wa muyaga urakubita umaze gukubita ni ukuvuga ngo ya nzu yaciye ako kanya nyene isenyuka hanyuma mu gusenyuka ngo kwabaye uguhomvoka hanyuma ngo uguhomvoka kwayo ngo kwabaye ugukomeye nukuvuga ngo yarasenyutse hanyuma imaze gusenyuka nukuvuga ishirazimangana kubera yuko yaguye muri ya nkukura kandi iri ku mucanga iri ku musenyi nuko rero avuga ati rero uwo munyabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi uyo rero agereranywa n'ujya muntu yumva amajambo yanje jewe mvuga yumva amajambo yanje yo ndabigisha yumva amajambo yanje yo kubahanura yumva amajambo yanje yo kubakomeza ariko ntayashire ku mutima ariko ntayategere ngo yakorere ivyayo uwo muntu ameze nk'umuntu w'umunyabwenge nyene yubatse iyo nzu yiwe ku musenyi hanyuma inkukura iraza umuyaga uratwaza irasegenyesha ikubita kuri iyo nzu hanyuma ngo kirasenyuka kandi gusenyuka ryayo ryabaye irikomeye cyane kuko ngo imaze gusenyuka umuyaga inkukura byaciye muri ya mizi ya nzu hamwe yatanguriye kuko itari kuri fondasiyo ikomeye kuko itari ku rutare kuko itari kwibuye ni ukuvuga ngo iyo nzu ikirasenyuka hanyuma ngo isenyuka ryayo ryabaye rihambaye ni ukuvuga ko imaze kwikubita hasi ni ukuvuga ko icyo gihe n'ijwi ryo kwikubita hasi ndibaza ko riba riteye ubwoba nk'urugero abantu barashobora kuba benshi barakunda kubaka inzu hanyuma imvura ikagwa yamara kugwa hanyuma mu gihe iyo mvura nyinshi yaguye y'agatangaza hanyuma nyene ijya nzu kumbure igeze hagati ntarayisakara murakunda kubibona hanyuma ukaza wumva y'amazi amaze kunyengetera abantu batavyiteze ukaza wumva ngo pa cikubise hasi hanyuma abantu bose benshi bari ngaho hafi bararanduka umutima kiki barandura umutima nukuvuga ngo ribiri hambaye kubera yuko mu gusenyuka kwayo irasenyuka noneho kwikubita hasi bigatuma abantu bikanga kuko bashobora kwibaza yuko icyo kintu gisenyutse gishobora kuba gihomvokeye ku bantu rero umutima urakuka w'abantu umutima urasimba nukuvuga ngo urusenyuka kwayo kuba guhambaye rero yashaka kuvuga Yesu ngo rero hano yari bigisha amajambo yagenda bigisha yagomba kugira ngo amajambo bayagumye kandi bagire ko bayakorere igikorwa cyayo hanyuma rero aravuga ati abantu bumva amajambo yanje umuntu yumva amajambo yanje ntayakomeze ntayagumye uwameze nk'iyo nzu
nk'uwo muntu yubatse iyo nzu yiwe ku musenyi, kuko inkukura niyaza igihuhuta nicyaza bigakubita kuri iyo nzu, ni ukuvuga ngo isenyuka ryayo riba rihambaye. hanyuma rero uwo muntu rero yari yarabikoze rero, kuko yari yarayubatse arayubaka, hanyuma ayujuje, hanyuma igihe kimwe imvura iragwa, inkukura iraza bikubita kuri iyo nzu. muri uko gukubita kuri iyo nzu hanyuma irasenyuka. mu gusenyuka kwayo yavuze ngo byari isenyuka rihambaye. Imana tugirire neza. Rero ni ukuvuga ngo bishaka kuvuga iki? Niwumva amajambo, aya majambo ya Yesu yavuze ntuyakomeze, ni ukuvuga ngo usa n'ujya muntu nawe uhagaze ku musenyi, kuko ntiwubatse neza. nuba rero aya majambo adusaba kugira gute? Kuyumva, hanyuma tukagira ko tukayakorera igikorwa cyayo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uyumve aya majambo uyakorere igikorwa cyayo. Niwumve aya majambo yiwe yavuze ntuyakorere igikorwa cyayo, ni ukuvuga ngo umeze nk'iyo nzu yo ku musenyi idakomeye, kuko umuyaguje n'igihuhuta biyikubiseko ikisenyuka, kandi gusenyuka kwayo kuba guteye ubwoba. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Rero uyu muntu w'umunyabwenge yamutanze ku rugero, uyu yubatse ku musenyi. Bishaka kuvuga ngo ubaka ku musenyi mugabo uzi neza yuko imvura niyazogwa, umenye yuko inzu yawe izosenyuka, kandi isenyuka ryayo rizoba irihambaye. Hanyuma bishaka kuvuga iki? Niba utagomba kwisenyuka ry'inzu yawe riba rihambaye, ubaka ku rutare, kuko imvura niyaza nukuvuga ko ntizoshobora kunyeganyeza inzu yawe, kuyinyeganyeza, kandi nkukura niyaza n'umuyaga ukaza uvuye hirya no hino ntacu uzoyigira, kubera yuko inzu yawe imase ku rutare. Imana yacu ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma rero muri uyu mwanya, muri aba bantu babiri bashatse kugereranywa n'abubatse inzu, hanyuma uwubatse yihenze yaciye aboneka, kuko yubatse ku rutare, hanyuma ya mvura imaze kugwa irabomora ibikorwa byiwe byose yakoze. Ariko ujya muntu yubatse ku rutare, imvura yaraje isegenya iraza, ntiyigeze ibomora namba, ntiyigeze ibomora, kubera ishinze ku rutare, fondasiyo nuko ikomeye cyane, beto. Hanyuma iyi nayo yari yubatswe ku musenyi, hanyuma kuri uyu musenyi imaze kuza ako kanya irinjira no hasi, ica mu mizi, hanyuma ya nzu irasenyuka. Shaka kuvuga ngo ubaka ku rutare kugira ngo inzu yawe niyaramuka haje imvura, inkukura ikaza, ntizisenyuke, kubera ko ishinze ku rutare. Nawe uzogira amahirwe, inzu yawe uzoshira umutima mu nda, kuko urumva yubatse ku musenyi aguma yicaye afise ubwoba, kuko imvura niyaza umwanya wari wo wose ishobora kuyisenyura, kandi muko kuyisenyura kuba guhambaye, kuko guteye n'ubwoba, kuko ishobora no gusenyukira ku bantu, ishobora kugusenyukirako. Imana tugire neza. Rero hanyuma aravuga ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakomeza asa n'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku dusubiremo. Ariko wumva ayo majambo yanje wese ntayakore. Wumva amajambo yanje ntagire gute? Ntayakore. Hanyuma ngibi bimukurikira rero bimuranga. Uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, igihuhuta isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Imana yacu itugirire neza. Amen. Ubake kuri Yesu. Hanyuma urutare ninde? Ni Yesu Kristo. Ubaka kuri Yesu,
kuko ari wo rutare rutanyeganyega. Nibuye ryanswe n'abantu ariko riba ku Mana rikaba ryaratoranijwe kandi rikaba igiciro. Ubaka kuri Yesu kuko ari inzu yawe itazoshobora gusenyuka. Ariko niwubaka mw'isi, niwubaka inzu yawe kw'isi gusa ntiwubake kuri Yesu, nubako inzu yawe izosenyuka. Imana yacu tugire neza. Amen. Inzu dushobora kuyigereranya n'uyimibiri yacu, dushobora kuyigereranya n'ubugingo bwacu dufise mw'isi, dushobora kuyigereranya n'igihe turimo. Nukuvuga ngo ubugingo bwacu tutabubitse mu Mana, menya neza yuko ibiburondera ni byinshi. Ingwara ziraza, intambara ziraza, ibibazo biraza, inzara ziraza, ubukene buraza, byinshi bikagomba kuguhitana. Ariko niwubaka kuri Yesu, nukuvuga ngo inzu yawe nta kizoba. Imana yacu igire neza. Amen. 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 Ubaka kuri Yesu kuko ari we rutare rutanyeganyega, ibuye ryanswe n'abantu ariko ku Mana rikaba ryaratoranijwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Nuko hanyuma twongera kubona hano Abaroma. Haleluya. Dusome hahandi mu Baroma. Some hahandi mu Baroma. Haleluya. Dusome hahandi mu Baroma, hamwe twavuze Imana itugire neza cyane, bagire neza bakundwa. Nuko 2:13 2:13 aravuga ngo kuko abumvise ibyagezwe ataribo bakora, ataribo bagororoka imbere y'Imana. Ababyumviye nibo batsindanishirizwa. Imana yacu itugire neza. Amen. Ngo kuko abumvise ibyagezwe ataribo bagororoka imbere y'Imana, ariko ababyumviye nibo batsindanishirizwa ibyagezwe. Nukuvuga ngo niwagendana n'ibyagezwe by'Imana, niwagendana n'amajambo y'Imana, amabwirizwa y'Imana akandikwa ku mutima wawe ku murango no mwijoro, nukuvuga ko aho niho uzoba ushinze neza, uhagaze neza, uri ku rutare rutanyeganyega atabwoba. Imana yacu tugire neza. Amen. Abumviye ibyagezo nibo bashobora gutsindanizwa, nibo batsindanishirizwa. Imana yacu tugire neza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nuko Imana ibagire neza. Twubake kuri Yesu kuko Yesu ari we rutare rutanyeganyega, ibuye ryaswe n'abantu. Ubaka kuri Yesu, gendana ibyagezwe by'Imana byandikwe mu mutima wawe, bikwibutse inzira zawe n'urugendo rwawe, bikwibutse kwama wubatse ushinze imizi muri Yesu kuko niwe rutare. Isegenya niyaza nta kizokugira kubera uri kuri Yesu rutare. Inkukura niyaza n'umuyaga ugahuhuta ntaco bizokugira kubera yuko ntabwo wubatse ku musenyi. Wubatse ku musenyi nujya atubatse kuri Yesu, nujya atakira amajambo ya Yesu, nujya atajya amajambo ya Yesu, nujya atemera amajambo ya Yesu, nujya atemera ko amugirira ikimazi, nuko atemera ngo amurongore. Nukuvuga ngo uyo atemera kwakira amajambo ya Yesu ngo ayagumye, nukuvuga ngo uyo yubatse ku musenyi, ariko kandi hari imvura izoza, hari umuyaga uzoza, hari inkukura izoza. Umunsi rero vyaje bizosenyura kuko atigeze arondera kubaka ku rutare
kubaka ahantu hakomeye, ntiyigeze yiyumvira kubaka ahantu hakomeye, ntiyigeze yiyumvira kubaka gutinya ko hazoza imvura izoshobora gusenya. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ubaka kuri Yesu, ibuka ko hazogwa imvura isenyura inzu, ibuka ko hazogwa imvura, hazoza umuyaga ushobora guhuha, noneho inzu ikanyiganga ku buryo ishobora kuranduka. Ibuka ko hazoza umuvo, hanyuma uwo muvo ugashobora gusenyerana kuri ya nzu yawe. Hanyuma wibuke, niba umaze kubona ko izoza, wibuke nokora gute kugira ngo nubake inzu yanje, umuyaga niwaza ntuzogire ico yitwara, isegenya niyaza ntizogire ico yitwara, igihute nicaza ntikizogire ico kibitwara. Imana tugire neza, ntikizogire ico gitwara inzu yanje. Uri kuribaza kubaka ku rutare canke uraciyumvira kubaka ku musenyi? Ndakugira inama wubake ku rutare, kuko ku musenyi ibindi handi hose wo kubaka ni ku musenyi. Ira wubake kuri Yesu Kristo, kuko niwe rutare rutanyiganyiga naho inkukura yoza. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. 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 Nuko inzu yawe, mubiri wawe, ubwenge bwawe, ibikorwa vyawe ubishire kuri Yesu, bigengwe na Yesu, bice muri Yesu. Hanyuma inkukura niyaza, ibiteye ubwoba nivyaza, ntaco bizoshobora kukugira, kubera yuko uri muri Yesu, muri we imbere. Uri muri Yesu, wubatse muri Yesu. Nuko wubatse kuri Yesu ntaco uzoshobora kuba. Imana tugirire neza. Amen. Amen. Nuko murakoze cyane shuti zanje z'umusaraba, twubake kuri Yesu. Abantu benshi uyu munsi ntibagomba kubaka kuri Yesu, ahubwo bagomba kwiyubakira ku musenyi, ibikorwa byabo bikaba ku musenyi, ugasanga ibikorwa byinshi birumbye bitubashisha Imana. Hanyuma uwo muntu wese usanga ari gukora ibikorwa bidajanye n'ibyubahisha Imana, uyo yubatse ku musenyi. Uyo muntu wese usanga ari mu majambo atagira ikimazi, uyo yubatse ku musenyi. Uyo muntu wese ari mu nzira zo kutuba Imana canke kudahesha Imana icubahiro, ivyo gerageza gukora vyose mwisi, nukuvuga ngo wubatse ku musenyi. Menya yuko imvura izogwa, inkukura izoza, niyamara kuza iyo nzu yawe izosenyuka, kandi isenyuka ryayo rizoba rikomeye. Hanyuma inama nokubwira nuko twucumva aya majambo tukurikirana uyu munyabwenge yubatse ku rutare, hanyuma uyu yubatse ku rutare aba ariyo dukurikirana, tumwigane, hanyuma natwe kubake ku rutare. Hanyuma tumenye neza yuko imvura niyagwa ntaco izotwara inzu yacu, kubera yuko yubatse ku rutare. Imana yacu yatugirire neza. Ariko nitutamukurikirana ngo tumwigane uyu yubatse ku rutare, nukuvuga ngo imvura izogwa, umuyaga uzoza, inkukura izotwaza, hanyuma nibyamara kuza, ibuka mugenzi, iyo nzu izosenyuka, kandi isenyuka ryayo rizoba rikomeye. Ndakwifuriza kugira ngo wubake kuri Yesu, amajambo ya Yesu aba yugumya, akurongore, akuyobore, akugumemwo, agushoboze, agushire ku murongo. Hanyuma amajambo ya Yesu uyazindukire, uyiririgwe, unayararire, bizogutera kubaka neza, uzokumva wubatswe neza, inzu yawe ntizonyeganyega naho imvura izogwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Wa musore we, wa muvyeyi we, wa mugabo we, ndakwifuriza ngo wubake inzu yawe kuri Yesu, no kugira ngo inzu ntize isenyuke. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ngaya majambo y'Imana dushatse kuyaga. Mbega urubatse kuri Yesu canke wubatse ku musenyi? Urubatse kuri Yesu canke wubatse ku musenyi? Ibyo ukora vyose uhagaze muri Yesu, ubikorera muri Yesu. Ibyo ukora vyose biri ku rutare, ubikora uhagaze ku rutare cyangwa uhagaze ku musenyi. Imana tugire neza. Uyu n'umwanya wawe wo gushobora kwibaza ko inzu yawe yoba yubatswe ku musenyi cyangwa se yoba yubatswe ku rutare. Ariko inama nziza yubakwe ku rutare, uhakikisha inzu yawe yubatswe ku rutare, kuko imvura izogwa niba itubatse ku rutare, hanyuma kandi isenyerana ryayo izoba ikomeye. Imana yacu tugire neza.
ngiri jambo ry'Imana inshuti bakundwa twagombye kuyaga kuno mugoroba ribagirira ikimazi twubake ku rutare hanyuma urwo rutare nago ni Yesu Kristo niwe buye ryaswe n'abantu rikaba ryaratoranijwe ku Mana rikaba ryatoranijwe rikaba igiciro kinini ni Yesu Kristo niwe rutare rero twubake kuri Yesu abubatse kuri Satani ibikorwa vya Satani nabyo murabizi no kuvuga ngo ibikorwa vya Satani ni ibikorwa vya kamere ni ibikorwa vya kera ni ibikorwa vy'imigenzo ya kera bimwe byo kutumvira bimwe byo kutuba bimwe byo kutumvira ijambo ry'Imana no kutaryakira no kutaryemera no gukora ibikorwa byayo ico ibasaba niba rikore niba rikorere ico ribasavye nuko abo rero nibo bubatse kuri wa musenyi hanyuma uwo musenyi nawe ni Satani. Imana rero itugirire neza twubake kuri Yesu hanyuma ibikorwa vyacu ivyo tugerageza gukora byose haba mu bikorwa haba ku ishuri haba mu buzi haba aho turi hose dukore ibikorwa vyacu tubikore duhagaze dushinze ku rutare ariwe Yesu hanyuma inkukura niyaza nukuvuga ngo ibikorwa vyacu bizoba bikingiwe kubera yuko twubatse kuri Yesu hanyuma Yesu nawe nta muyaga uzomunyiganyiza nta nkukura isoshobora kumunyiganyiza nta inkukura ntizoza isegenya ntizoza nukuvuga ngo azokwa ahagaze neza kubera ko yatoye inzira yo gukurikirana umunyabwenge. Imana yacu yabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ngira ijambo ry'Imana. Nshuti mukundwa wari kurankurikirana ijambo twagombye kuyaga iri Yesu yabwiye kuyaga n'abigishwa biwe abasigurira neza kubaka ku rutare ko ari ikintu ciza kuriko kubaka ku musenyi kuko ku musenyi ingaruka yo ku musenyi twumvise yuko ari uko imvura iguye iyo nzu ntayafise kandi isenyerana ryayo ribikomeye bisigura ngo ndizosubira kubonekwa naho yariri iyo nzu. Uko niko biri abantu bubatse mu isi uko niko biri abantu bari mu isi abantu bari mu bikorwa ivyumviro vyabo biri mu isi imibiri yabo biri mu isi ivyifuzo vyabo biri mu isi nukuvuga ko uko niko bishaka gusigura. Mana rero ikugirire neza kubwira ijambo twumvise wubake kuri Yesu shuti yanje kugira ngo imvura niyaza ntizoshobore gusenyura inzu yawe umubiri wawe inzu yawe twoshobora kwishira mu mwanya umubiri wawe twoshobora kwishira mu mwanya w'ubugingo bwawe nukuvuga ngo iyi nzu tufise nukuvuga ngo iyo ibikorwa vyayo uri kurakora ukabikorera muri uyu mubiri Imana yadutije mugabo ukaburi mu isi ukaburi mu isi ukaburi kurabukoresha ivyo mu isi ukaburi kuri ukoresha ivyo ibitagira ikimazi ivyimbura kimazi no kuvuga ngo ico gihe wubatse hehe wubatse ku musenyi kandi imvura izogwa. Rero ubandanye kubaka ku rutare kugira ngo imvura niyagwa uzobashe gukira inkukura. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Reka dusenge Imana kubwira ijambo ritoya wumvise niba ari kugira ikimazi hanyuma ukaba bari kurapanga imipango canke urategura imigambi yo kubaka ku musenyi canke kubutazi inzu wo kubaka fondation wo kubaka ko nukubako uyu mwanya ukawimenyeshejwe canke ukaba wari yihenze ijambo ryarakubwiye ico woshobora gukora hanyuma ukirengagiza nuko uyu mwanya nimba ari kubariye rikwibukije nuko ndaguhaye ikaze kugira ngo ugarukire kubaka kuri Yesu upfe ku musenyi kuko imvura izogwa ububatse ku musenyi imvura izogwa hanyuma inkukura izoza nukuvuga ngo iyo nzu izozimangana ariko niba ubaka kuri Yesu iyo nzu yawe ntabwo izozimangana kuko nibuye ritanyiganyiga n'umuyaga ntushobora kunyiganyiza. Imana yacu ihabwe icubahiro. Uriho tugire dusenga Imana hanyuma ugira ukwizera ni wara kuvuga ngo ikimana igomba ivuga ngo ikigomba ni imbabazi gusa no kuvuga ngo jewe ndahari no kuvuga ngo ndahari no kuvuga ngo ndaje hanyuma Imana igomba yuko uvuga ngo ndahari. Rero kubw'ivyo tugire dusenge mu izina rya Yesu umunyazareti turagushimiye cyane kubwira ijambo mwami Imana mwami Yesu wigishije abambere abigishwa bawe urabasigurira ko abubatse inzu
neza ari abubatse ku rutare, hanyuma abubatse nabi bubatse ku musenyi. Hanyuma igihe carageze imvura iragwa, hanyuma n'igisegenya riraza igihuta bikubita yanzu kukitashinze ku rutare, hanyuma kukishinze ku musenyi ikirasenyuka, kandi mu gusenyuka kwayo kwabaye guteye ubwoba. None kubw'ivyo mwami, aba bantu bawe bubatse batubatse kuri wewe, ndakwinginze kugira ngo ubibutse kubaka kuri wewe, kugira ngo ibindi byose byo mwisi byose numusenyi, kandi umusenyi nawo nuko utwagwa n'amazi. Hanyuma kubw'ivyo ndakwinginze kugira ngo ubagire neza, hanyuma ubahe kumvira ijambo no kuryakira no kurikorera ibikorwa byaryo, kugira ngo Mana yacu bibashe mwami Mana bibashe kubagirira ikimazi, bibashe kubaremamwe abantu bashasha, libashe kubakomeza, libashe kubahagarika, libashe kubakomeza, libashe kubarongora. Urakoze ko uvyumvise kandi ubibakoreye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze, Imana ibahezagire kuri iri jambo twariko turayaga kuri uno mugoroba, ryo kumva no gukora, ugakora, kumva ugakora ibyo wumvise ijambo ry'Imana rikubwiye, hanyuma rimaze kukubwira ukumva ico rikubwiye ugaca ukora ibyaryo. No kubako murakoze cyane, Imana ibahezagire. Iri jambo ni ryiza cyane, nuko mwumve ijambo rikubarira, hanyuma mugire ko ukore ico rikubwira. Aho niho uzoba uhagaze neza ku rutare utari ku musenyi. Imana yacu ibagire neza, mwewe mwese aho muri hose, Imana ibahezagire. Amen. Amen. Turagushimira wewe wari kuri radio kurikirana, turagushimira wewe washoboye kubana natwe. Ijambo ni ryo kuvuga ati kumva no gukora. Kumva no gukora ni ibintu bibiri bijana. Urumva hanyuma ugakora. Nkuko mwabyumvise yatubwiye kubaka ku musenyi icarico, twamaze kumva kandi no kubaka ku rutare icarico. Ubwo urutare rugereranwa na Yesu, hanyuma umusenyi ugereranwa na Satani. None wewe wifuza kubaka hehe? Wifuza kubaka ku musenyi canke wifuza kubaka ku rutare? Ni nahi wawe na jewe kwiyumvira tukamenya ati nitwubaka rugakomera tuzokubaka hehe, nitwubaka inzu yacu igakomera tuzokubaka hehe, canke ukwizera kwacu tuzokugereranya niki? Tuzokugereranya n'urutare canke tuzokugereranya n'umusenyi? Ubwo yasomye amajambo menshi aboneka muri Bibiliya. Yasomye muri Matayo 7:13, arasoma Abaroma 2:13, arasoma na Yakobo 1:22. Ubwo niwagenda gusubiramwo iyo mirongo uzosoma byinshi kandi wongere utahure. Tugushimire wewe wabanye natwe muri kano kanya gatoyi tumaze turi kuganira ijambo ry'Imana. Eka dushimire na wewe washoboye kugira share kugira ngo ijambo ry'Imana rishike kuri benshi. Turagushimira cyane, wakoze igikorwa gikomeye. Tukwipfurize rero kigoroba ciza cankwe gitondo ciza bivanya naho herereye. Eka tuzosubira kubonana ku munsi w'Imana nkaya masaha. Tugushimire wewe kandi wabanye natwe ukagira na share, eka haba no kuri YouTube canke kuri Facebook live. Mugire ibihe byiza naho ubutaha. Bye.